Abakozi n'akazi. Menya amategeko agenga umukozi mu kazi, menya amategeko agenga umukoresha mu kazi. Mu kiganiro abakozi Leta y'u Burundi imaze kubona ko hari ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi ba leta, yacije hamwe n'amashirahamwe aserukira abakozi kugira ngo barabe icokorwa. Aho yabanje gushiraho uburyo bwo kugabanya ubwo busumbasumbane, imbere yo gushiraho umugambi wa leta wo gukuraho ubwo busumbasumbane nk'uko tubisigurirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikigo SEHAB, Charles Berahino. Indinganizo nshasha y'imishahara ya leta yashizweho habanje guhanahana ivyiyumviro hagati ya leta, abakozi n'abaserukira abakozi ku cokorwa, kuko haribonekeza ubusumbasumbane bwinshi mu bijanye n'imishahara y'abakozi. Leta rero yumvikana n'abakozi iciye mu mashirahamwe abaserukira yuko ubwo busumbasumbane bwokugwaho. Kuko ubwo busumbasumbane rero si ikintu cabaye mu munsi umwe. Leta nayo mashirahamwe babanje kumvikana bwa mbere yuko haba ico kugabanya ubusumbasumbane. Ni muri iyo ntumbero leta yaciye ishiraho amafaranga guhera muri 2016 yarajanye kugabanya ubusumbasumbane, yategekanya imiliyaridi 80, ariko zahavuye ziba 100 zirenga. Muri iyo ntumbero rero abakozi bari imbere benshi bari mu bushikiranganji ivyo bujejwe harimo amagara y'abantu, harimo n'ubutungane, abo ntibarabwa nako karusho kugabanya ubusumbasumbane kuko ari bitwa kuba ari imbere y'abandi. Ivyo rero leta yabikora mu kugabanya ubusumbasumbane, ariko yumvikana n'abo bakozi yuko ihangiro nyaryo ari uko ubuzi butororokanwa bwose buzi bwa leta bugashigwa hamwe, hanyuma maze gushigwa hamwe bakabupima uburemere bufise. Nivyo rero leta yakoze, hanyuma imaze kubikora gushika kw'iyo ntumbero, iyo ndinganizo nshasha y'imishahara y'abakozi. Ihangiro rero kwari uko bose tamwana n'ikinono, atawidogera uwundi, ubuzi bumaze gushigwa hamwe, abantu basigara batandukana gusa ku mushahara kubera badakora ubuzi bumwe. Nivyo rero byerekana iyo umugambi wazananye. Indinganizo shasha y'imishahara y'abakozi yatumye havaho uburusho bwose, aho umushahara usigaye ugizwe n'ibice 4 gusa. Shasha y'imishahara y'abakozi ba leta yashizeho umushahara w'umukozi uratandukanye nuko vyahora. Murazi yuko mu ndinganizo yahora umushahara w'umukozi warugizwe na kimwe twita umushahara w'intango canke w'ibanze, salaire de base ou traitement d'activité muri gifaransa, de prime n'indemnité. Iyi ndinganizo nshasha y'imishahara y'abakozi ituma uburusho bwose bugenda bufutwa ugasubirirwa n'ikindi mpava ndakubwira. Ivyo cyo bituma rero indinganizo nshasha y'imishahara y'abakozi igigwa n'ibintu bine bikuru ni bibiri. Nariko ndavuga umushahara w'intango, umushahara w'ibanze, ico bita salaire de base, nta cahindutse, ubu yitwa part indiciaire. Iyo nayo yisunga urupapuro rw'umutsindo umuntu azanye agihabwa akazi, ikisunga n'uburambe agenda aragira mu kazi kiwe. Uwo part indiciaire rero ni igice ca mbere gihambaye c'umukozi. Ivyo byaciye bituma na kimwe novuga rwa rupapuro barabira ko uyu muntu azanye akazi rutunganywa neza ku buryo umuntu wese aca yibona la part indiciaire yiwe ahatangurira. Igice kigira kabiri c'umushahara mu ndinganizo y'imishahara nikijanye na parampo. Narimeje kurabwira yuko uburusho bwose bwakuweho, mugabo gaca busubirwa nico twita la parampo. Ni igice c'umushahara umukozi aronka bivanye n'akazi arimo. Nababye yuko kwa gushira
ubuzi hamwe vyasigura yuko abantu badakora ubuzi bumwe badashobora kuronka ico gice c'umushahara kimwe kuko turakora ubuzi bwa leta ariko twese ntidukora ubuzi bumwe rero igice ca kabiri ni parampe hakaba rero n'ikindi gice ca gatatu c'umugizi umushahara w'umukozi ubu ico bita agahimbazamusyi la part performance ako nako umukozi ku itegeko rigenga abakozi ryatewe umukono na nyenicubahiro tariki 8 z'ukwa kabiri mwaka wa 2023 yavuga yuko karonswa umukozi ahejeje kugenzurwa ingene yakoze ibikorwa yumvikanye ko mu ntango z'umwaka n'umukoresha wiwe hama basanze yarabikoze neza bigaca bituma aronka kugahimbaza musi mbese bikanatuma ashobora no kuduga ku mwaka canka zoduga n'ipeti inyuma y'imyaka itegekanijwe n'itegeko rigenga abakozi narimeje kubabwira haca haza igice cyane kigize umushahara ico cisunga uko umuntu abamerewe kwiwe dufatiye akarorero nkako bita yamahera umuntu aronkera abana nimba ufise umwana umwe uronka yahuye n'umwana umwe kandi ntawe uza kwidogera ubundi ngo nakaronse y'abana batanu n'abafise umwaka umwe rero mu majambo make ndinganizo y'umushahara w'ubu ugizwe n'ibice bine arivyo par indiciaire arivyo par emploi arivyo par performance nisagahimbaza musi na tundi rero umuntu aronka bivanye na situation yiwe arimo arongera akatumenyesha ibintu bikuru bigize uwo mugambi arivyo gushira hamwe ubuzi hanyuma bugahabwa amanota aho inota rimwe rifise agaciro k'amafaranga 45 cya kabiri uwo mugambi ushingiyeko akaba ari ubwitange mu kazi bikuru iyo ndinganizo nshasha y'imishahara ishingiyeko ni ibintu bibiri no twita yuko arivyo bigize n'akanovera kayo ubwa mbere hariho ishigwa hamwe ry'ubuzi ubuzi bumaze gutororokanwa bwose buri ngaha muri leta bwarashizwe hamwe ubufisi ico buhurirako ndakwibutse yuko ubuzi bushobora guhuzwa n'urupapuro rusabwa rw'umutsindo kugira umuntu aje muri aka kazi canke kariya bushobora guhuzwa n'ibikorwa birangurirwayo ugasanga akazi kitwuku ngaha kandi kitwuku hariya ariko ugiye kuraba ugasanga ibikorwa bikorerwamo ni bimwe ushobora guhuzwa kandi n'umwimbo witezwe kuba burimo nivyo vyatumye rero leta n'abakozi bumvikana yuko ubuzi bwotorokanwa bugashigwa hamwe maze gushigwa hamwe hama bugahabwa amanota rero ayo manota twisunze kandi ko leta yashinze yuko 45 ari agaciro k'inota rimwe umukozi wa leta wese birose kwaca yiharurira cagico c'umushahara kijanye n'akazi yarimo na par emploi ico nico gikuru ca mbere kirimo kigira kabiri nuko iyi ndinganizo nshasha y'umushahara iraha ikibanza ubwitange bw'umukozi leta ikeneye ko umukozi wese ihemba ahinduka kandi kugira ahindura ibintu hari inyifato zimwe zitabereye mu kazi nka yamyibutse ngo akazi k'ibwami kicu wicaye nzotonda neka leta ko ndiko ndakora ariko nariko ndakora ivyo nivyo leta ishaka kubavanura umuntu wese abafise ibikorwa yaragijwe mu ntango z'umwaka yumvikanywe ko bagiye inama n'ingingo n'umukoresha wiwe hanyuma akabikora abikoze rero hakasuzumwa ingene yabikoze neza rero ikindi gikuru mu ndinganizo nuko umukozi ahinduka agahindura akitanga kandi akabazi uko ivyo bamuragije ategereza kubitangira ko raporo nyene ariko arakora kandi ari navyo bizotuma aronka kagahimbaza musi imvo nyamukuru yatumye habaho indinganizo shasha y'imishahara kwari ugukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi bakora akazi kangana ariko ntibahembwe amafaranga angana vuze ko kera imishahara yari mu busumbasumbane hagati y'abakozi ugasanga umukozi wo mu bushikiranganje
aratanguye akazi arafise urupapuro rw'umutsindo rungana n'ubwundi ariko arakora muri ubushikiranganji akazi kamwe mugabo ugasanga baronka umushahara umwe. Icatumye rero leta ishiraho iyo ndinganizo nshasha y'imishahara kwari kugira itunganirize bose ku rugero rumwe, kandi iyo tuvuze ico bita equité salariale si ukuvuga ko imishahara ingana, imishahara ntizigera ingana, ariko habe urugero intumbero y'ingene mu wese aharurirwa atarenganijwe atawukumiriwe kandi atanankunzi. Rero leta yarondera yuko imishahara hoba ico bita equité salariale canke harmonisation salariale. Niyo ntumbero yatumye leta ishiraho iyo ndinganizo nshasha y'imishahara kugira ikureho burundu ubusumbasumbane mu mishahara byari bisanzwe byibonekeza imbere y'iyo ndinganizo nshasha. Arongera akatumenyesha ko leta yonyene atari yashizeho iyo ndinganizo nshasha, ariko ko yavuye mu biganiro yagiranye n'abakozi. Vuze ngo ivyo mwokora mutangishije inama ngo mwamuriko murabikora arivyo kuntyoza Ifaransa ngo ce que vous faites sans moi vous le faites contre moi. Leta koko yigeze ihengeshanya kuja inama n'ingingo n'abakozi n'abaserukira. Nanababwiye imbere ngitangura yuko kugira hajeho urya mugambi wo gukuragabanya ubusumbasumbane ico twita ajustement salarial yatanguye mu mwaka wa 2016 igahera mu mwaka wa 2021 ku myaka 5 bijya vyonyene y'abangingo leta yafashe haje ku biganiro hagati ya leta n'abakozi. Baca baranumvikana mbese mu ivyo biganiro ko hoba ico twita classification des emplois bwabuze bwa leta bugatororokanwa, bumaze gutororokanwa hama bugashigwa hamwe bugahabwa amanota. Naco gituma rero miryo tororokanwa ry'ubuzi kubushira hamwe ico buhurirako leta ntigeze ihengeshanya kuja inama n'ingingo n'abakozi n'abaserukira abakozi gushika iyo ndinganizo nshasha y'imishahara ijeho, mbese yongera n'abaha n'ijambo mwanya muremure mu guhinyanyura itegeko rikuru rigenga abakozi ba leta gushika rishigwe mu ngiro n'amategeko merekeza yaryo mu kuyategura. Abo bakozi n'abaserukira abakozi barahawe ijambo. Mu majambo make rero leta yamye na ntaryo idahengeshanya kuja inama n'ingingo n'abakozi n'abaserukira kugira ikivi kigene neza. Charles Berahino aramenyesha inkingi zitatu iyo ndinganizo nshasha ihagaze ko arizo: guharura umushahara hisunzwe urupapuro rw'umutsindo, kugumana uburusho umukozi yari amaze gushikako imbere y'iyo ndinganizo nshasha, no gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi ba leta. Bitatu no kwita mbere ko ari inkingi iyo ndinganizo nshasha y'imishahara ihagazeko ni bitatu. Icambere hari ico twita mu rurimi rw'Ifaransa maintien d'une fonction publique de carrière. Bisigura yuko twamye na ntaryo mu gihugu umuntu azana diplome urupapuro rw'umutsindo, hanyuma ngo urupapuro rw'umutsindo nirwo rwatuma aharurirwa umushahara w'intango w'ibanze, hanyuma ku mwaka akaguma agenda aduga. Rero ico ni gikuru caranze imishahara y'abakozi imyaka myinshi kuva mbese n'Uburundi bucikukira. Rero leta n'abakozi bagiye inama yuko ico kintu batocubika, ahubwo bogishira imbere ko leta n'ubundi himiriza abantu kwiga kugumanaho une fonction publique de carrière. Ni ikintu ciza cane kuko bituma leta ibihaye agaciro urupapuro rw'umutsindo, kandi kubera ariko twamaze imyaka n'imyaka myinshi dukora vyari kugorana yuko caranze indinganizo y'imishahara imyaka irenga 60 yuko umuntu yoca acubika. Ico ni cambere. Kigira kabiri ari ico bita maintien des avantages acquis, kugumana uburusho
wari umaze kuronga imbere y'uko iyo ndinganizo nshasha y'imishahara ija mu ngiro. Nivyo navuze yuko uburusho bwose ari amaprime ari amaindemnité yafuswe kugira aronke abise ico bita la part emploi. Nubwo umukozi wa leta ubwo burusho bwagiye si ukuvuga yuko ari ico yahomvye, kuko ari aho bwari bwaramushikanye. Aho rero bwamushikanye leta yaragerageje ku buryo ata muntu aja munsi yaho yarageze. Muribuka myaka ingahe batanga ico twita droit à querir brut, ya droit à querir brut hari haharuwe ubwo burusho bwose umukozi yari afise imbere y'indinganizo nshasha y'imishahara bakabugereranya n'urugero rwa niveau de la part emploi, ariko ayo rero yasanga aburako leta yaramuhaye. Iyo rero ni principe igira kabiri kugumana agaciro k'uburusho wari ufise, le maintien des avantages acquis. Ariko rero hari abaca bitiranya ngo les avantages acquis ati twebwe twari twaranegosie ibi n'ibi ni les avantages acquis en termes salariales, tuvyitiranye en termes salariales kuko ni harmonisation ni ya equité. Hagaca haza rero yindi nkingi igira gatatu isigura ivuga iti mu gifaransa ngo la distinction de l'outil et des moyens, bisigura yuko iyo ndinganizo nshasha y'imishahara leta yashizeho ntiyaje kugira iduze imishahara y'abakozi, nubwo hari icikoze akagira ikiyongereyeko. Kwari kugira iduze, kwari kugira ishireho ikureho ubusumbasumbane, abakozi bose baje ku rugero rimwe atawurenganijwe kandi atanankunzi abayeho. Rero aho bizoshikira leta yisunze kugiye tuzokibombotse ikongeza abakozi, ivyo ntibivyo babivanye nuko ari amaprime batanga c'amaindemnité, irafise uko yobigenza kandi abakozi bose bakaba batunganirijwe ku rugero rumwe atawurenganijwe kandi atanankunzi abayemo. Ku bijanye n'abakozi bagengwa n'itegeko ryiharije aramenyesha ko nabo nyene ivyabo biriko birarangurwa. Ndabibutsa yuko umwaka wa 2015 bose bari bahagaze kuduga ku mwaka n'amapeti, baba bagengwa n'itegeko rikuru rigenga abakozi statut général des fonctionnaires, baba arabo bagengwa n'amategeko yiharije. Kuko leta nako yari kubikirarondera ikite yongere bamibareke babandanye, ni muri iyo ntumbero yafashe iyo ngingo. Mu kwindwi mwaka wa 2023 indinganizo nshasha y'imishahara yaragiye mu ngiro ku bagengwa n'itegeko rimwe rigenga abakozi ba leta statut général des fonctionnaires. Ariko ndakwibutse yuko imbere yuko ishigwa mu ngiro harabanje kuzitura abakozi muco twita kariyeri yabo yari yarahagaze kuva muri 2015, arazitura umuntu wese baramushira aho yatigeza kuba ageze bivanye n'amanota yagira aronka ku mwaka kuko iyo biza gukorwa batabanje kuzitura amapete yabo bari gusanga hariho agahaze, hariho bayarenganijwe. Leta ibanza kubashira rero ku mapete yabo, hanyuma imaze kubikora politique salariale iraja mu ngiro. Igitabu kijanye n'indinganizo nshasha y'imishahara y'abakozi ba leta iravuga yuko ishirwa mu ngiro ryayo rizohera ku bakozi bagengwa n'itegeko rimwe statut général des fonctionnaires, hanyuma ibandanirize mu bisata bindi bigengwa n'amategeko yiharije. Ivyo navyo ni go rugendo turimo rwaratanguye, rwatangwanye no kuzitura amapeti nabo nyine abakozi bari mu ivyo bisata kuva 2016 nabize ko bategeze baduga. Rero mu kwindwi ku mwaka wa 2023 harabaye kuziturwa ayo mapeti, ubu baraduga ku mwaka igihe hazogerera ko baduga amapeti naho hisunzuye amategeko mashasha yagiye yahinyanyuwe naho nyene bazoduga.
kuvuga ngo bazoharurirwa guhera ryari twoba twihuse kugira ico tubivuzeko. Murazi yuko hari umugwi washizweho n'umushikiranganji wa mbere, uwo mugwi uri ku kivi n'ubu waherutse gukora, ariko waratanze icegeranyo mu nkundire birimwo ntaragira yuko biba ko biriko birigwa n'inzego zibijejwe, ariko nosaba abakozi bari mu byo bisata kuborindirana ukwihangana kandi no kwizera ko biriko birakorwa. Iyo umukozi ahinduye akazi, igice cy'umushahara kijanye n'akazi umuntu akora gishobora guhinduka, ariko igice kijanye n'impamyabushobozi cyo ntigihinduka. Yahinduye akazi, umushahara ariko arafata urahinduka. Uhinduka gute? Ubwa mbere navuze mwe bigize umushahara w'umukozi. Hariho ca gice c'umushahara cisunga urupapuro rw'umutsindo n'uburambe mu kazi afise. Uco gice ntigihinduka mpinduye akazi iyo nja hose ndakigendana kubera guhara urupapuro rw'umutsindo nibwo ngifise, bwa burambe nibwo ngifise, ni ukuvuga ndawujana iyo ngiye hose. Ariko ca gice c'umushahara cisunga akazi umuntu ariko arakora, urumva ko uvuye mu kazi ntugiye muri ka kandi ugiye mu kandi. Ni ukuvuga ca gice c'umushahara ariko uraronka bivaye n'akazi uriko ugisigaho, iyo ugiye naho hari ikindi gice c'umushahara gihuye n'akazi urimo kikurindiriye. Rero la part indiciaire umukozi arayimukana, ariko la part emploi hazi kwivana akazi umuntu ariko arakora, ico twita emploi type bamushitsemo, ugihindura emploi type bica vyumvikana yuko igice c'umushahara gihuye naho kazi uriko urakora kirahinduka, gishobora guhinduka ukaja muri emploi type iri hejuru ugereranije niyo wahoramo, cyangwa ukaja muri emploi type iri hasi iyo wahoramo. Ivyo twomenya rero yuko ariko bikimeze, kuko abakozi baguma baja hirya no hino ku mvo z'akazi, barashobora gukura bakagushira ngaha. Tumenyereye yuko akazi ugahinduye n'igice c'umushahara gihuye n'akazi uriko urakora kirahinduka. Mu kurangiza, aratumenyesha ko iyo ndinganizo nshasha yatanguye gushirwa mu ngiro ku bakozi bagengwa n'itegeko rigenga abakozi ba leta kuva mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023, akongera akamenyesha ko utunenge twagiye turibonekeza twagiye turakosorwa, kandi ko n'ubu wasanga hari ikibazo afise bogikosora. Indinganizo nshasha y'imishahara leta yashizeho ryatanguye mu kwezi kw'indwi mu 2023. Kugira bishoboke, abakozi bose babanje gutororokanywa ubuzi bariko barakora. Hanyuma ubushikiranganji mu byo bujeje harimo abakozi n'akazi buca burasaba ubushikiranganji bukoresha abakozi bose ba leta yuko umukozi wa leta wese ariko arahembwa bamushira mu mugwi w'akazi yateza kujamwo bivanye n'akazi ariko arakora. Ivyo vyarabaye kugira hashobore kuboneka urutonde rw'abakozi n'ivyo bariko barakora. Rero umuntu wese mu kwezi kw'indwi 2023 atarafise umugwi w'akazi aharugwamwo, uyo ntiyahembwe. Ngira mwaravyiboneye ko yabaciye baza kuvuga ko batahembwe. Ivyo vyatumye rero ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bufashanije n'ubushikiranganji bakoresha bafashanya gutororokanya abo bakozi batahembwe aho bariko barakora. Ariko ndakumenyesha yuko ubushikiranganji bukoresha umukozi nibwo babufise uruhara runini mu kumenya uwo muntu, mbega uwo muntu ariho, mbega uwo muntu akorahe, mbega uwo muntu ariko arakora iki. Bamaze kubitorokanya baca birunyikira ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi, nabwo bugaca bubashira mu rutonde rw'abakozi bariko barahembwa. Hari abayisanze bari mu migwi y'ubuzi itariyo, akavuga ati jewe nkora iki kandi banshize muri uyu mugwi w'akazi uyu n'uyu kandi atariwe. Abo nabo barakosorewe. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwarasavye ubushikiranganji bakoresha yuko bemeza koko
aho bifuza ko boja yuko ariyo koko bijanye n'akazi ariko barakora. Byarakozwe, hari inganda nyinshi zagiye ziba, hatumiwemwo abajejwe igisata c'abakozi mu bushakanje butandukanye, kandi izo nganda zari zihariwe gukosora iyo migwi y'ubuzi abantu bari bashizwemo itariyo. Ivyo rero vyarakosowe, birafata intumbero, kandi n'ubu hagize icibonekeza yuko umuntu bamushize mu guhakazi atariwo, aratunganirizwa. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bufashanije n'ubushikiranganji bw'abamukoresha, niko bisanzwe bigenda.